Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania, igihugu c'Ubuganda, mwese ndabakengurukiye cane muri ano makuru. Ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure, ndabahaye ikaze muri ano makuru agezweko rino joro ariko aravurwa mu gihugu c'u Burundi. Tubagezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, mu gisata c'inkino, mu gisata c'imico, ndetse no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, ndetse n'ibindi biba biriko biravurwa mu gihugu c'u Burundi. Abategetsi bo hejuru womenya ko batitavye urukino rwa nyuma rwa Nkurunziza Cup. Muri kano kanya hariko haraba urukino rwa nyuma rw'ihiganwa Nkurunziza Cup ritunganywa n'ishirahamwe Fondation Pax Burundi rya Reveriyano Ndikuriyo. Urukino ruriko rubera i Makamba ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex Stadium co kwa Reveriyano Ndikuriyo. Imirwi ibiri niyo ihiganirwa igikombe ca Nkurunziza Cup be n'ibahasha ry'imiliyoni 12 n'ibihumbi 500 vy'amafaranga y'amarundi. Iyo mirwi ikaba ari Flambeau du Centre FC be na Vitaro FC. Ihiganwa ry'agapinge. Vuba twaheruka kubaha inkuru ijanye n'ingene Nkurunziza Cup ibonekamwo ihiganwa riri hagati ya Reveriyano Ndikuriyo n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza ku ruhande rumwe, hamwe n'abitwa ko bari kumwe na Perezida Ndayishimiye ku rundi ruhande. Ndabibutse ko aya mahiganwa ya Nkurunziza Cup yatangujwe umunsi Perezida Ndayishimiye yatangura igikorane co gushimira Imana ku myaka 3 amaze ari ku butegetsi. Imirwi yari itegekanijwe guhiganirwa yari 8, ariko umurwi Bumamura FC uvugwa ko ari uwa Gervain Ndirakobuca n'umurwi Romesaje FC w'umuryango wa Nkurunziza yarasokoye mu munota wa nyuma. Iyo mirwi yasaba ko iryo higanwa ryigizwayo indwi zibiri, nanyeka ko banse kuboneka nk'abari mu gasomborotso ka Ndikuriyo. Ndikuriyo yaravyanse haca higanwa imirwi 6 yonyene. Ihiganwa Nkurunziza Cup ryatangujwe indwi zibiri inyuma y'ihiganwa ryitirirwa umukuru w'igihugu bita Coupe du Président. Ndabibutse kandi inyuma ya Coupe du Président Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo yaciye itangaza amafaranga azotangwa muri Nkurunziza Cup. Amafaranga asumba kure yari ahejeje gutangwa muri Coupe du Président, busa no kwereka abarundi urukino ruhambaye urwo arirwo. Bino bimenyetso vyose hari ababibonyemwo agapinge ka Reveriyano Ndikuriyo, aho yerekana ko ahagaze mw'iragi rya Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye we aherutse gutangaza ko atari mu makanda ya Nkurunziza. Ihiganwa ryerekana ivyiyumviro vya Ndikuriyo. Ugeze ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex Stadium NPPC Stadium c'igisenyi mu ntara ya Makamba, ubona ivyiyumviro nyamukuru vya Reveriyano Ndikuriyo. Ugishika muri ico kibuga c'ibibanza 26,000 vyicaye neza, ubona mu bidome binini handitse Egere Ntwari abagwanyi. Egere Ntwari ni izina ry'umurwi wa Ndikuriyo. Abagwanyi ni izina rihuye cane n'ivyiyumviro Ndikuriyo akwira hose yigisha: kwica, gupangurura, kuzana umutwe, gukuramwo intambara. Ivyiyumviro yigisha hose bijanye n'intambara gusa. Imbere yo gutangura urukino habanje defile ndende ya gisirikare yakozwe na companies 22 z'abigeme be na companies 12 z'abasore. Abo bose nabo Ndikuriyo asanzwe ategura kurungika mu bihugu vy'Abarabu. Ndabibutse ko amatohoza ya Fokode yerekana ko ku mwigeme wese arungitswe mu bihugu vy'Abarabu, abamugurisha bunguka n'imiburiburi amayero 1000, ni ukuvuga miliyoni hafi 4 z'amarundi.
ibikorwa vyo kurondera no gutegura abazorungikwa na Ndikuriyo muri ivyo bihugu birongowe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe yahoze avugwa mu mabi menshi mu ntara ya Kirundo. Izi defile kandi zerekana neza ko abo bigeme n'abo basore batigishwa gusa ibikorwa vyo mu nzu mu bihugu vy'Abarabu, ahubwo ko bahabwa n'inyigisho za gisirikare. Abategetsi bo hejuru kandi womenya ko batitavye ibirori nyamukuru vya Nkurunziza kapu. Iyi ndwi yose yari iheze hari imyiteguro idasanzwe kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium, aho vyaboneka ko hitezwe abategetsi bakomeye b'igihugu. Tapi nini cane itukura yarakwiragijwe ku kibanza kitari gito kugira abazitaba urwo rukino bahonyore mu kibanza kiboneka ko kigenewe abanyacubahiro. Kanatsinda mu mwaka uheze urukino nk'urwo rwatewe iteka n'abategetsi bose bo hejuru mu gihugu, Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe, abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'abandi. Imyambaro yose yaba yariko ifoto ya Perezida Nkurunziza ariko atera umupira, vyari ibirori bihimbaza koko Petero Nkurunziza. Uyu mwaka rero siko vyifashe. Umushitsi w'iteka muri ivyo birori yabaye Denise Nkurunziza, umupfakazi wa Perezida Nkurunziza. Muri leta haje abashikiranganji Ezekiel Nibigira, Bena Martin Niteretse. Imbuga z'abategetsi bo hejuru ntizerekana ko hari amabanga bari barimwo uno munsi. Uno munsi biratangaje kubona urubanza ruhambaye rw'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, mu gihe urwo rubanza rutumbereye kwibuka uwo bita imboneza yamaho. Urwo rubanza abategetsi bahambaye b'igihugu ntibarwitabe. Kwibuka Nkurunziza vyoba bisigaye bitera isoni bamwe mu bategetsi, canke abategetsi basigaye batinya kwitaba ibikorwa bifatwa nko gupinga Perezida Ndayishimiye. Aho imyambaro yahora yerekana Nkurunziza atera agapira, uyu munsi bari bahinduye bashirako Nkurunziza na Ndayishimiye baganira. Kumbure babikoze kugira bahumurize Ndayishimiye ko batariko baramupinga, ariko bibagiye ko hatakiri mu makanda. Womenya ko urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Vitaro FC ku bitsindo 2-0. Nayo kandi mu yandi makuru hariko aravurwa mu gisata c'amagara y'abantu, nuko ku bitaro bikuru vya Ngozi hari imigwi ibiri y'abantu bagwanira kurwaza umusore arenze imyaka 20. Ku ruhande rumwe ni nyina umukristu w'uwo musore akitswe n'amagara, ari nawe yamushikanye kwa muganga kandi niwe amurihira ibikenewe kwa muganga. Ku rundi ruhande ni inasenge w'uwo mwana arwaye. Amatati yadutse kuri uwa 7 z'ukwezi kw'indwi 2023, aho abo mu Bayisilamu, idini uwo musore yahora asengeramwo, banyenye nyina wiwe ko haza abakristu gusengera uwo mwana arwaye. Habaye ukutumvikana ku mpande zose. Kuri uwa 8 z'ukwezi kw'indwi 2023 niho vyamenyekanye ko mu kurwaza uwo musore asanzwe ashaka kurwazwa na nyina yamwibarutse hari amatati. Umuyobozi w'ibitaro ahamagara impande zose kubumvikanisha birananirana. Niho haseruka igipolisi kugira amatohoza yimbitse. Gushika kuri uwa 8 z'ukwezi kw'indwi 2023 isaha 9:30 ku muhingamo, igipolisi cari kicumviriza impande zose. Guillaume Ntawukuriryayo ayoboye ibitaro bikuru vya Ngozi akavuga ko akeneye umurwaza umwe kuko ata kajagari gakenewe mu kazi kenshi basanzwe bafise. Ni inkuru tubandanya gutohoza natwe nyene tukayibashikiriza. Ese mweho mubona ico kibazo cotunganywa gute? Nimube muratwandikira munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko kuri uyu wa 8 Mukakaro 2023 ishami ry'ikinyamakuru ca magazine Jimbere ry'Igitega ryakiriye ikiganiro gishingiye ku karanga gihagarikiwe n'uwurongoye umurwi w'abanyeshuri bo kuri Ecole Internationale de Gitega, bakurikiranira hafi bakongera bagasoma ivyandikwa n'iki kinyamakuru. Urwo rwaruka rwarabiye hamwe bimwe mu vyiza bihishijwe mu karanga ko mu Burundi bikwiye kugarukwako no gutezwa imbere mu miryango.
Ibi bikorwa bizogenda biratunganywa muri iri ci bikaba bifise ihangiro ryo gufasha urwaruka muri buno buruhuko bukuru kugira ababikurikirana bagire iyindi mbono ku vy'ubutunzi buhishijwe mu karanga. Bimwe mu vyari ku ruhande vyagarutsweko bikaboneka ko bikwiye gushimangirwa kuko vyareze bikanakuza benshi kuva kuri ba sogokuru. Harimwo ukwiyubaha n'ukwubaha abandi, ugushigikirana, gukunda ibikorwa. Urwo rwaruka rukaba rumaze gutega yombi rugakenguza. Urwo rwaruka rumaze gutega yompi rugakenguza ivy'ico kiyago, rukaba rwasavye ko bikwiye gukurikiranirwa hafi ntibikazimangane ndetse ko vyohabwa ikibanza kidasanzwe, ariko kandi bikanajanishwa n'ihindagurika rigenda riraba mu kibano n'iterambere rifatiye ku buhinga bwa none. Ese wakiriye gute iki gikorwa? Hari intererano wobitangako? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri komantere.